Mapenzi ni kitu gani? Nauliza, mwanaume umenikamata kama nyala rangi blue ama kijani. Nauliza, naelekea kudata, moyo wa chuma sina, roho mbaya sina, ila wivu ninao. Usije umiza mtima, upendo kupima, kwako kauli sina. La moto ili penzi asiguse wataungua. La moto, la moto. Hello 1212, ni Steny Promora on the mic, behind the camera ni Promise Cameraman. Uno munsi twaramutse tugendera umwe mu bantu bamaze iminsi bariko baracana kona cyane ku mbuga ngurukanyamenyi nkuko musanzwe mubikurikirana ahenshi yagiye hatandukanye. Turavuga kuri za channel za Hitop TV, za Ikezi Media cyangwa Ikezi TV n'izindi nyinshi, bavuga yuko ari umuntu asana Natasha cyane. Ndibaza namwe aho mumubonera cyangwa niba mumubona murabibona neza. Bamwe baribaza yuko yo bari Natasha, abandi sinzi uko muza kubitahura. Mugana twe tumubonye byari byaricanze gato, yatugoye gutahura. Mbere twe twaje kumukoresha twibaza yuko twese yakwiye guhura na Natasha, kuko aho twandikira tubonye ku rubuga rwa WhatsApp ifoto yiwe byatunaniye gutandukanye. Rero twaramutse dutegwa ibakwe byo gushobora kumusanga muhiri wabo, rero ushoboye kuyaga byinshi. Ndibaza amaza kumenya byinshi kuri nyene, byaje gute, byatanguye gute, bimeze gute. Kumana natwe tarakora subscribe, ukora subscribe kuri channel yacu, amandanye wironkera update news ko zigenda ziracana ko kuri no rubuga rwacu. Meze neza sister? Yego meze neza. Mbe bijya kwita gute? Bayita Sibela Irankunda. Sibela Irankunda. Natasha nayo yaje gute kumengana namba yanjye savings ko Natasha? Ngira niko abisemwe tu. Niko nabisemwe. Uno munsi uri kuravugwa ngo ko amajambo menshi, na cyane bavuga yuko wowe uri Natasha canke wowe uri umuvukanyi wiwe, kuko gusa kwawe na Natasha gutera amakenga benshi, kuvugisha abantu benshi. Cyo kintu ukivuga ku iki? Wowe uziho kusa nawe? Ya, ndabizi ko sana Natasha. Urabizi ko sana Natasha? Ya, mugabo urabona yuko hari itandukaniro rinini. Hari. Ya. Kubanje gusa itandukaniro no ushobora kuvuga nuko ukiri umwana na wakuze. Rero benshi bariko baravuga ati mbega iyo bari umwana wa Natasha na bya cyane yuko abastare bishobora kubyara n'abana ntibabamenye canke bikagenda uko bigombeye, canke iyo bari umuvukanyi wiwe babwa nk'umupapa wa Natasha yoba yaragenze ukuntu bigenda ukundi kuntu. Icyo nacyo ushobora kukivuga ku iki? Hari sano mumufitaniye na Natasha? Oya, nta sano rihari. Nta sano rihari? Oya, no kunyene navutse nyene kunyene dusa nawe. So uramaze kumubonaho canke uramufise nganye? Ya papa ndamufise. Uramaze kumubaza igituma ho wowe usana Natasha canke mama wawe ko atoba yara? Oya sindabaza metu nabonye barabibona ko dusa Natasha. Barabizi. Biraboneka. Biraboneka, urabona na style niziwe nyene, kila kintu mbona inyambaro yawe ari cyo kimwe na nyene. Sinzi ngo byo babigusaba iki, byo babigutwara umutangana gute kugira ushobore kugerageza kugira ushobore gusa nawe, kugira ushobore kwifata nkawe, na cyane nk'uko tuzi nyene usanga bimutwara igarama rirerire kuko akanota gafise. Wewe kugendera gute birakorohera kugira ushobore kugira inyifato nk'iyiwe? Nubwo byonyorohera gusa cyane, ndikora nafanya kazi ya uwezo wangu juu nipate kile ambacho mimi napenda. Kile ambacho napenda. Yeah. Unampenda mpaka unaamua kufanana naye kila kitu. Yeah. Sasa tangu gari wamenye gari kusa nawe zaje gute niwe umuntu wa mbere atangiye kubikubwira hari he? Nabimenye kuva kera kwa Natasha. Kera kabisa. Hari gari. Sivuga yuko ngo sana nafana naye ko wakati kuva kera kwa nawe. Gusa navuga eske gute no sano umustare nanje nari umustare abastari fo banana nako kwa sababu wote wa manager kandi je ndakenye. Ndavuga ati sasa si ni la bosi, ila na wewe tu jipe matumaini one day utakuwa la bosi, kuko biriko biraza ku nguvu zidasanzwe kasigaje umugabo ara. Wowe wiga mbega? Oya sinika. None ukora akazi nyabaki? Na kazi ndaronka.
nta kazi ufise bikugendera gute none vyoba bikorohera kugira ushobore kuronka amafaranga yo gusukisha izo menshi ya ego umuntu nubwo batakaza afise me gusa hariho kimwe ushobora kwiyima kugira utunganye ikindi kugira utunganye ikindi cyo ndiko ndakwiheza cyane nananiwe gutandukanya kuko Natasha namaze kumubona rimwe twamaze guhurira rimwe ku kibuga cy'indege yaravuye kuzana burya bushimwe muri Uganda ndamubonye uko namubonye nuko ndiko ndakubona wewe mbona umenga nta tandukaniro na rimwe rihari hagati yanyu umaze kugira igwiba kujyo guhura nawe ya ndamaze guhura nawe inshuro zibiri ikintu wamubwiye cyangwa ikintu barakubwiye cyakugumye ku mutima wumva cyakonezereye cyane cyo bari nk'iki nafise cyane me gusa nawe yarabwiye neza ko dusa yarakubwiye neza ko musa nicyo kintu cyakuryoheye kurusha ikindi nace mbona koko ibyo abantu bavuga ko dusa nibyo intango yo kugira mushobore guhura byaje gute byatanguye gute kugira ushobore guhura nawe kugira muri nawe nahawe ikaze yo yakijya musi mukuru wa la boss party ya mbere nahawe ubutumwa shike ndashika nyene irwa mambo ya mae bari basanzwe bakuzi kugira bashobore kuguha ubutumire cyangwa hari ikindi kintu mwari muhurira ya bagutumiye kubera gusa ako gasura konyene sintu hakaririmbo na kamwe kanata show ubuzi kugira cyore gucangamusha abantu bariko baradukurikirana umwanya ndazize kandi nyinshi cyane kamwe gusa kamwe iyi nyene igezweho akariko kose ni sawa tu ivumye ni yakonze ziwe zose ziri hiti iyi aheruka gusohora la moto twende basi hivi mapenzi ni kitu gani nauliza mana umeme umenikamata kamata ni ya rangi blue ama kijani nauliza naelekea kudata moyo wa chuma sina roho mbaya sina ila wivu ninao usije umiza mtima upendo kupima kwako kauli sina la moto ili penzi usiguse wataungua la moto yes none kubera ko utaririmbye kandi twumva n'icyo ujya kuririmba umengo urarifise mpamvu kuririmba n'Imana y'umuntu nta n'umunsi urapima basi ushobore kwandika kuko turiko turagerageza kukura umenga ikiri muri nyene nawe nicyo kikurimo ngira impano yanjye ntiragaragara nawe nta kintu na kimwe uribonamo nk'impano kugeza uno mwanya gusa kuririmba yego urasa na Natasha kandi ndibaza benshi barabikubwira iyi gafe wowe umaze guhura nayo kuva utanguye gusa nawe yabaye yahena cyane cyane yuko nyina ari umusitare akazwi na benshi ushobora no gusohoka urupangu ugasanga akavuyo ni kenshi ikintu wowe umaze guhura nacyo kikakwaza ku mutima kubera usa na Natasha cyo bari cyane kikambaho nkababara kikakubabaza kubusa na Natasha mu gutariwe urumva nk'abantu bakabwirira ikintu bibaza bagikoreye Natasha byo bimbwiye to je nubwo norengana kubera kira muntu wese babakoze bitandukanye ndashobora kurengana umujana ni Sifia ngarengana undi ukasanga vuze by'iwiwe araponda lakini mimi hiyo sijali haujali waponde wasipoponda waseme wasiposema mimi nitabaki ni ile utabaki Sibera Sibera tu waponde wasiponde kwao utabaki hivyo nini kumengura afise utuntu ku maboko hehe narabose utuntu badufise two sinzi kari udutatuwaje mu tatuwaje nanjye niyo badufise oya nwandamu wese atashana tatuwaje afise wadushize ko ugomba gusiguza iki utuntu tunyenyeri inyenyeri na music umuziki muga nturirimba ariko warawushize kwenda gukunda nyene nkurikirana ibintu bya benshi by'abarundi abatanzania nyene ibyo dukuyemo Natasha mu batisi b'abarundi undi mwige mukunda mu baririmbyi n'indi abandi baririmbyi b'abarundi kazi navuga Shani Queen bamukunda cyane nta wundi icyo mukundira nawe ni icyaha nende yarazimye
no umuntu ashobora kuzima bivanye n'ibyo arimwo na situation barimwo no gusa ugasanga arasubiye kandi kuduga bivanye niki wakati unaenea kubera igihe imana izima ikongera kandi ikaduga yesi bavuga byinshi na cyane cyane ku bastare usanga bari mu ngeso zimwe zimwe nka Natasha urabona haramwita arasutwara nini muri icyo cyo bikubwira iki nta munsi biragushikira nawe bakavuga ati kwifata nka Natasha urumva wowe uri mu ngeso nkiza Natasha barabivuga urumva ngo nira nani barabivuga kubera babona ingene dusa baca bibaza yuko ngira ibyo Natasha yo bakora nanje nibyo mba ndimva nanje niyo ngeso umugabo suko barihenda Natasha kuba bijya byose abikora kubera nezereze twebwe abarundi nabikora kubera ngo kajungwe umuntu yita amazina y'isuri tugani mwanze kuponda oya Natasha n'umuntu yiyubaha kandi vraiment n'umutima nye anatunza na heshima yake aho umaze guhura nawe na cyane cyane uvuze kabiri umaze guhura nawe kenshi mwarayaze byinshi warabonye imico yiwe bijya twaba tubona bica ku ma social media yiwe yagira utuntu n'utundi nicyo kintu asanzwe nibwo ubuzima asanzwe abayemwo novuga niyo kariyeri yiwe canke bigira nivyo kumutanda umugabo mu buzima busanzwe usanga arundi umuntu mu buzima busanzwe usanga arundi umuntu kandi yari seriye bijya bigira kujya kubera atufurahishe anezereza abarundi ndetse n'abafanzi biwe bamukurikirana bijya bikora rero kugira ku buryo ntibamwiyumvire ukundi kuntu kubera hariyo abasitari benshi usanga banagifanya bize kuri Facebook ugasanga nyine ibintu vya serie yetu anaingia ku online tu anaposti picha yake tu anatoka Natasha suko Natasha ifoba agumazana ibintu nyine dutwenza byo kutucangamisha bitandukanye na cyane cyane yuko turi mu yindi si Natasha n'umuntu nyene yes warahuye nawe ndibaza mwayaze byinshi mwavuganye byinshi niki kintu wamwize ko wabonye nawe agiramwo nawe wifuza ko wogiramwo mu gutaragishikira muri kariyeri yiwe mu buzima busanzwe ikintu wamwize ko basi enda gutahura cyetse kuvuga umugari mugabo umugari nimba ikirundi nyene bavuga ati ingendo yondi ravuna ikinya cyetse kuvuga kuba Natasha afise nani yiwe kandi kira muntu wese niwe yipangira kazoza mugabo nashase kuvuga nk'ikintu cyiza waba waramubonye ko ikifuza nawe ko cyo gushikira urumva ko uba nkacyo cyo bari nk'iki ikintu waba waramubonye ko Natasha wowe ushobora guhura n'umuntu ati ya muntu kweri ndifuza kuba nawe arambara neza ndifuza n'icyo kondo yambara nkawe aratekereje naje ndifuza ko ndotekereza nkawe urumva ko nakarorero nawe ikintu wamubonye ko wifuza ko uba nkacyo ni cyane ni byinshi kimwe muri ibyo nuko ari umuntu nirarukundo afite urukundo cyane kandi n'umuntu atoshobora kwirengagiza ikintu yakibonye nawe niko wifuza kumera twarabonye muri interview wakoze kuri Top TV uvuga ati ndifuza gusubira kumubona kandi ndamukumbuye ikintu wifuza kumubarira muri uno mwanya nko mu gihe woro nkiba kujya gusubira kubonana nawe ni nk'ikihe cyangwa ikintu kigutera inkumbu zo kugomba gusubira kumubona n'icyaha ikintu kinera inkumbu yo gusubira kumubona ikintu kigutera igishika cyo kwifuza gusubira kumubona n'icyaha ni ya ntego yiwe twenga twombi nso twenga nawe me gusa vraiment umuntu aguma yishimye na misi sana ile tabasamu yake hana kukasirika nini na nini nicho shaka kuona gusa ikintu wamusavye akagikwemerera cyo bari nk'ikihe canke mwarahuye tu simplement nta kintu nakimwe rwose umusaba ntafasha kuba waramusavye canke ukamusaba nk'ikintu kanaka nk'akazi cyane umenga warabivuze mu byo yavuze kuri Top TV ati jewe ndifuza ko yoma akazi nakaza kahe woba wifuza ko wokora hariya kwa Natasha sishobora kuvuga ati ngo akazi jewe shaka uwo ni wazobona akazi akahari gakenewe basi mvuga ati Natasha anahitaji kazi ye mwenyewe kwa hiyo wahisemo kwifuza ko ukorera Natasha atarabandi nabisemo kubera umuntu nyene nkunda kandi nkurikiranye n'ivyiwe kandi n'umufanzi we cyane rwose sindi umufanzi we kubera amahera yiwe oya kubera zile ni hela zake na vingine mimi nitafuteza kwangu nubwo bizontwara igihe kirekire me gusa ndifuza yuko nanje nzobaho ubuzima bwiza kandi ndafite icyizere yuko
bizokunda. Si wazungu wapo atakuona kose kunani. Ndugu wakoresha imbuga za Facebook, za Instagram, za nde. Barazikoresha kuba gutora ku izina rya gute kuri izo mbuga? Instagram ni Sibella Burundi. Facebook ni Sibella Burundi. Facebook nizo zonyene ukoresha ntaza TikTok ni Sibella Burundi. Sibella Burundi. Imbuga ziwe nizo mwifuza kumuhanura, mwifuza kugira nte, ushobora kwandika Sibella Burundi kugira mushobore kumutora byoroshe, nk'akantu ushobora gutekerera abasanzwe bakunda Natasha kuko nawe nibo bafanzi bawe. Nk'aka kajambo kamwe ushobora kubabwira mu gusoza kina kiganiro. Abafanzi ba Natasha aho bari hose, Mama Lagogo, Sister K, Mama No Stress, ba Yves, ba Gogo, ba Chris, ni benshi cyane, babishaza ndabaramukije cyane kandi nabo ndabakumbuye cyane. Nawe nyine bakumbuye cyane. Nawe duheruka kubonana kera. Ndifuza nabo kubabona ko turakumburanye Fanzi Natasha tubyumva. Turafise uyundi muntu agomba gusa. Kwanza tuvuye ngaha mu Burundi tugiye mu gihugu cya Tanzania, no mu star ukunda mu gihugu cya Tanzania mu baririmbyi mu bahungu. Nampenda sana Konde Boy. Konde Boy. Kwa nini sio Diamond? Hapana. Mimi nampenda sana Konde Boy. Hari umuhungu sana Diamond twe dufite ngaha mu Burundi, nagomba kubahuza nawe mugurumva kutamukunda. C'est très normal. Muhuye n'uwo muhungu sana Diamond, wo mubwira iki nk'akajambo kamwe, nk'akantu k'intuze ushobora kumubwira ko bari nk'aka? Yene wowe uri umufanzi wa kuba sana Asana Diamond, urumva kujya nyene nkuko usa na Natasha. Wamubonye? Namubonye. Tege twabure kuri Black. Wowe sana Diamond. Narenganye. Ndenganye ndamubona nyene sana Diamond. Bivanye na jenge sana Natasha. Gusa hatwongea narabandanyije n'abarabandanye nta kimwe mwigize mu Nexa twararabanye. Seto amasuru yagize Diamond Natasha icyo cyonyene nk'umugihe wari umwanya wo kuyaga nawe wamubwiriye. Naje gusoma mubwira kuko ngira nabonye ibibazo bambaza, ngira nawe n'ibyo bamubaza bivanye n'ingene sana Diamond. Uko wamubonye ubona kari ebana kopi na nyene ntiyagusanuye agukange cyangwa ngo bigire gute umubona wagamize icukaki na kira aho nashoba sinagashoba aho nashoba vuga gusa barasa n'ibyo Sana Diamond waruvuze mwahuriye kuri Black mu Kanyosha ndagira ndumve ko hari ubundi. Yese turabakunda cyane, wo twari kumwe ndibaza mwamubonye, twagerageje kuyaga nawe byinshi naho tutaye tumuzi cyane kiundani. Ndibaza murashobora gukomentinga ngaho muri commentaire tubazo ndibaza ni twinshi, nimwifuza kumubaza ibindi bibazo mwumva ko bikenewe muzovyandika ngaho hama tuze tubimubaze. Turabakunda cyane, respect aho muri hose, mwubahwe.